hewe ibyo nivyo bakubariye ku mugabo wiwanje ahubwo nturabimenye bakubariye yuko umugabo wiwanje tumusangira na wewe ibyo ubikura hewe umviriza ndakubarira n'umunsi warimwe nzosubira kukubona uri kumwe n'umugabo wanje nimba wikunda nakubariye kandi mve imbere po urabona utagenda aha nakuringaniza. Bakunzi ba Yagatech TV na mahoro mumeze neza murakomeye murashima Imana mwaramutse mwiriwe bivanye naho muherereye hama uno munsi sindi jenyene ndi kumwe ni Umukinyi Wa Ninde nkuko musanzwe mumenyereye karibu cyane kuri kamera na micro za Yagatech TV. Ego murakoze cyane karibu gose turaryohewe kubabona ku masoko yandi jewe cyane ego nanje kandi ndaryohewe aje murakoze gose nukuri nivyo gushima mukama twavyifuje kenshi ariko no musi vyabaye so abakunzi bacu tugiye kumenya vyinshi vyerekanye n'Umukinyi Wa Ninde ndabizi neza ko abo tungana canke abasumba gatoya bagiye barakura baraba ku mateleviziyo yabo Umukinyi Wa Ninde ari wewe amazina yanyu. Ku mazina abavyeyi banje banyise nitwa Manirakiza Esperance. Ego makazina ko kakazi amazina y'akazi ni menshi rimwe nayo nsanga ntibuka nka benshi baranzi ku izina rya Buhinja rya Bukindo rya Shanera ba Makorata kuvuga amazina yanje ni menshi ari nayo nsanga ntibuka ndabinje kuri iryo ryambere iryo ryararisibije harasibye ego nukuri je nahora ndababona muri Ninde ndaryohewe cyane hama rero mwatanguye ryari umwuga wanyu. Uyu mwuga wacu nawutanguye nkiri mutoyi nawutanguye mu 2002 mu 2002 abakunzi ba Yagatech TV uwo mwaka niwo navukamo rumva ko ari kera cyane no musi nkaba ndiko ndamuha ikiganiro karibu biraryoshe cyane hama mu mwaka wa 2002 ubu naho twa turi mu mwaka wa 2024 urumva mu mazi imyaka 22 ego ubu twa tumaze imyaka 22 turi ku kazi. Okay. Hama mugitangura nta bibazo mwagiye murahura navyo vyari vyoroshe ko muvye yabari kura mugakina ivyo bintu eske ntivyari biteye ubwoba urumva murabonye amakamera mbega mwatanguranye ni radio oya mwatanguranye na televiziyo oya je natanguye mu gusanzwe uriho nibaza ko no banasubiriye kuko hari abagenda baritaba Imana kuvuga rero iyo habaye uvamwo nitegeko arasubirizwa canke radio televiziyo igatanga itegeko ko haza abakinyi bakiri bato kugira ngo bazosubirira bariko barakura. Rero nanje ninjiye mu bwo buryo. Urumva wewe ntiwaronse ibako ryo gukina ku radio? Ku radio warakinyeko bica binjirana na televiziyo. Yo radio televiziyo vyatanguye kera vuga je natanguye gukina hari habanyitangiye imbere basanzwe bariko barakina ego cyane hama rero nizihe mpamba myogi urahura nazo kubera ko imyaka 22 mu kazi si imyaka mikeya ego cyane harabaho vyiza kandi na cyane akongera hakabaho nivyo twokwita ama challenges ibibazo ibintu genda urahura navyo bigiye bitandukanye. Kubisanzwe ibibazo ntibibura mugabo byose usanga umuntu ashobora kubitorera umuti kuko cabaye igikorwa ntangiyemwo nagikunda bivanye n'ibibazo nari nabayemo nkiri umwana nkiri mutoyi twarahuye n'ibibazo bitandukanye mu muryango bituma binezera kuba mu mugwi kuko kuba ndiko ndakina Ninde kubisanzwe turakina duhanura rero ibibazo nari ninjiye mu mugwi nkuye mu muryango vyaranyoroheye kuko akenshi nasanga ndiko ndakina nk'ivyo nabonye muhira ivyatubayeko
rero naca numva ndabikunze kuko narabona yuko by'ukuri ndiko ndakina ibintu bibaho kandi nkabona ko bishobora kugirira akamaro n'abandi bantu bishobora kugirira akamaro bariko baravyumva kuko kandi byaca bimpa kumenya ukuntu ushobora kwitwara. urumva washaka kwerekana yuko bijya bintu vyakubaye ko bishobora no kubaho mu bundi buzima bwa misi yose. Ego cane, urumva ico ni kimwe nje sinocita impambamyi ariko ico nocita inyungu. Ego rero jewe ndashaka ungira ikibazo nyene ati vyoba vyarangoye vyagenze uku, hari igihe vyangora gushika kuri lié à tournage, hari igihe wasanga bigoranye nyene, urumva ico nje ndagishira mu nyungu, ungira ikibazo wowe warahuye naco kwereka avuga ati mu mwuga ntivyoroshe. Ikibazo twaba narabonye nakibonye bwa mbere ngitangura kuko ngitangura byasaba ko aba amezi atari make ya ese ni kuvuga ayo mezi ya ese haraba gutonda imbere yuko ukora ikibazo kandi bishitse ukananirwa urataha atacu usabye. Rero muri ico gihe nari mbe mu buzima bugoye byarangora kuva muhira inja iyo natonda wari umwanya munini yagushikayo ngenda n'amaguru kuko rwari urugendo rw'amasaha 2 n'ubukene dufise mu muryango n'inzara nkatonda ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu biruko niteze kuzohembwa by'ukuri carambereye ikibazo ariko ko vyari ibintu ngomba ndakomeza gushika ndashika aho nshaka kandi n'ukuri mwarashitse kubera urumva utari kugira ko kigoro iyi saha je nande sinoba naje kukurondera iyi saha nyene ntitwaba twaranamenyanye ariko kubera kajya kigoro kashoboye kuba kona bavuna canke kona urumva ko vyari bigoye amasaha 2 ku maguru biragoye ariko no musi nivyo vyanatumye uno musi tumenyana canke abantu benshi badukurikirana babamenya biciye muri izo nguvu mwakoresheje. Hama rero urumva ko mwavyinjiye mwakiri kare. Ubu unye murubatse. Murafise abana. Ndafise abana kandi batari bake. Ndafise abana bashika kuri 6. Ariko muracasa neza menga muri inkumi. Ewe mukama muzombwira turumyisiga nande sishaka gusatsa none burya rero sinjaje ariko nzacu bazowe tubwiye na gato nje mbona umenga musa kurya nyene kandi rero n'amahol menshi musanga muri inkumi uko murakina umenga nyene ibintu biba biryoshe cyane. Aba rero uko mwagize umuryango urumva umukina mufise umuryango kugira umuryango bisigura nibindi bintu biza kuri wewe nikindi gikogwa urumva uko mwakina muri inkumi ubusiko mukironka umwanya eske ntimushobora kubura umwanya nko kuja gukina kubera ko dukogwa tumuhira twababanye twinshi canke biracameze kwa kundi bwa bwitange ni bwa bundi nyene muracagerageza gukora uko mushoboye. Ndacagerageza igituma ntashobora kubura umwanya ni igikoko umuntu abakunda kandi ku neza yabo tuba turiko turahanura umuntu nubwo yobura umwanya urashiramo kwitanga akaba kigoro kugira ngo kica gikorwa gitere kibandanya. Nk'ubu maze gutunga umuryango ntambamye ntizibura ndasanga hari hakenewe kurima abana biriya na biriya ariko uko biri kose ndagerageza nkashiramo kwitanga mpaka vyose nkashobora kubitunganya. Muje kwivuga neza ati ntitwobura umwanya kubera ko ni ikintu dusanzwe dukunda kandi kanatsinda ni n'akazi. Bisigura akazi harimwo agahembo. Cyane none harimwo agafaranga ni keza harimwo agafaranga amahera kandi urumva aca bafasha muri bijya nyene vy'umuryango neza cyane nukuri je ndaryohewe gose. Hama rero ni kubera iki mukina igituma dukina bwa mbere igituma tubikora tubikunze bwa mbere turiko turahanura turiko turatanga inyigisho kandi sivyo gusa natwebwe ubwacu je ubwanje biramfasha kuko turiko turakina turerekana ibintu umuntu ariko aragenda ngo bitari vyiza dukerekana n'iherezo ingene bizogenda kandi iherezo riba ribi
rero igituma umuntu akina bikunze ndahanura kandi nanje ndihanura kuko bijya mba ndiko ndahanura nanje ndagerageza ntibimbeko ego cyane kwinje numva ni impamvu zikwiye kugira ngo ushobore gukina none nk'ubu umuntu ashaka kugufasha yobicisha he vyogenda gute kubera ko uryohera abantu benshi je sinzi nk'Igitega ariko twebwe Bujumbura iwacu muri abasitari bakomeye uve hari abantu banashaka ati rori wifotoze nawe uturungikire mwifatana ka video uturungikire duposting muri abasitari cyane sinzi Igitega ariko twebwe nk'iwacu muri abasitari muri abantu bazwi muri abantu dukurikirana ntandwi hera tutaravye kuri RTNB igikino canyu urumva ko muri abantu saa 3 zigeze njewe je nyene muhiri wacu saa 3 zigeze ku munsi wa kabiri tegetswa kwatsa televiziyo kuri RTNB urumva ibintu byose birahagarara kugira ngo turabe ninde umva muri abasitari none rero hari umuntu ashobora kudufasha umuntu ashaka kubafasha mwebwe cyangwa umuntu ariko araturaba mwaryohewe kuva kera nkuko nababwiye nje natanguye kubara nkiri muto nawe ugasanga ashaka kubafasha iyo bigenza gute iyo batora gute ego ndafise akanimero ka telefone umuntu ashaka ashobora kundonkako nubwo ari gatoyi ego birashoboka ko umuntu andonka ego cyane ariko hambavu yabyo kubera navuze ko ntunze umuryango munini kandi biragoye n'abanyeshuri bose umwana mukuru wiwanje araheza amashuri ubu murakujije ego ubu ndavyiteguriye ni umwana azubwenge cyane kuva atangura primaire ntawe yahagaze rero ndiyumvira ko ubu ari mu mwaka wa 3 umwaka arashobora guheza kandi n'abandi bose inyuma ni ukuvuga abana batanu bose ndabafise mu mashure yego numva ntibyoroshe ubuzima bifatikanije n'iki gihe mubona turimwo ntibyoroshe rero nk'ikintu ndifuza icyompa umburyo umunsi umwe nkatunga telefone niniya ndumva umutima wanje wonezego abakunzi bacu murumvise yuko umukinyi wacu wa Ninde mukundwa ashaka telefone niniya ashaka smartphone mu kirimi cy'amva mahanga rero smartphone akazoba ashobora kuja kuri WhatsApp kuri Facebook cyane akanatukinira yega apari ya Ninde urashaka kukina kantu nyene nko kuri TikTok tukakubona tugana twenga ugasanga ivyo biradufashije gose ga abantu barushe abantu badukurikirana usanga barushe bavuye mu buzi rero bakubonye ugize nk'akantu kakabatwenza bakumva nyene ko baryohewe basubiye kurema mugani wawe kujya kuno wavuze ivyo mukina birabaho kandi ivyo mukina ni nk'akarorero rero jewe ntabagoye mumbabarire cyane nukuri sinova ngaha nigoye nandi nafashe umudoga ndavi Bujumbura ati jewe simpagarara Igitega gusa oya ndabandanya no muri commune Giheta umva asha turabandanya ati uko bisaba byose ntegerezwa kubonana n'umukinyi wanje wa Ninde nkunda rero jewe nakunzi bacu nashaka mudukira kana ntimufate ko turi muhira oya ubu turi mu kazi dukorera akantu k'umuti kano gati ujya muntu by'ukuri akeneye telefone ati kuko akana dukoreye turashaka gusura kandi kukabona nje rero nkeneye ako kantu nyine ako kantu kazotubati nibyo wa muntu vya bintu yavuga nukuri ako kantu ngira mukanya na munyare guko mu buzima bwa misi yose ibi bikino byacu dukina nivyoroshe ko umuntu akina ari umwe nivyoroshe nk'ufashe nk'uko umenga uri kuri doga fata kuri doga uri wenyine hama nyene uducishirizeko ego byose nta kidakunda karibu cyane ego hewe ibyo nivyo bakubariye ku mugabo wiwanje ahubwo nturabimenya bakubariye yuko umugabo wiwanje tumusangira na wewe ivyo ubikura hewe umviriza ndakubarira n'umunsi warimwe nzosubira kukubona uri kumwe n'umugabo wanje nimba wikunda nakubariye kandi mva imbere po urabona utagenda aha nakuringaniza kaga telefone karakenewe asha nukuri nkako konye nako
jewe uzoza wumva tuzogutelefona nje ndabize abakunzi bacu aba diaspora muri ko muraturaba bazogira ico bakoze nukuri Imana naryohewe cyane kuko gukaje kabikura ku mugabo wanje nukuri Imana reka tubashimire nka Yagatech TV mwakoze cyane kutwitaba nukuri niteka ridasanzwe jewe ubwanje ndaryohewe kubabona hama kandi nizere ko n'abadukurikirana nabo nyene baryohewe kubabona atari muri ninde ariko ari mu kindi kiganiro murakoze rero tubashimiye cyane.